Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo zikurikira ishure shingiro rya Gihinga ni mizone Kiyenzi muri commune Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura dirigira utuzu twasugumwe haraheze hafi ukwezi imvo nuko abakorera kuri iryo shure basigaye bavyifatamwo muri kino gihe ni murano makuru mu gisagara ca Rumonge naho havugwa ubukene bw'amazi mu makatiye amwe harahevye hafi indwi zibiri abanyagihugu bagasaba ishira hamwe regide zo konosa amazi meza batarandura indwara ziturutse kwisuku urike ne bamwe mu bashinga bateka ngo bafise amakenga kubijanye n'itunganywa hisunzwe intunganya amafaranga leta ikoresha ibyo bita budget programme idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru ishure shingiro rya Gihinga imizone Kiyenzi ya commune Kanyosha ni mu ntara ya Bujumbura nirigira utuzu twasugumwe araheze hafi ukwezi ubwiherero bwahahoze bukaba bwasambuwe n'umuyaga nkuko byemezwa n'abanyeshure hamwe n'abavyeyi barereye kuri iryo shure muri kino giherero abanyeshure bakaba bikora kubisanze biri mu ngaro y'iryo shure cyo kimwe nabigisha baja mu mihana ihegereye bagatinya rero ko bashobora gufatwa n'indwara ziturutse kwisuku urike baba abanyeshure canke abavyeyi babo bagasaba ubufasha kugira ngo baronke ubwiherero bushasha ibintu bitarunyuka Evariste Nziko Banyanka yahishikiye Ushitse ku ishure shingiro ya Gihinga ahaherereye ubwiherero haheze hafi ukwezi busambuwe n'umuyaga wakirwa n'umunuko udasanzwe ubu abanyeshuri biga kuri iryo shure bavuga ko batoroherwa bashatse kuja mu bwiherero uyu numwe mu biga kuri iryo shure riharugwamwo abagera ku 500. Oya amatwarete yose yarabomaguritse kubera urya muyaga iyo bakeneye kuja mu matwarete bamwe bagenda mu mashamba abandi bakagenda mu matwarete y'abana gasanga bariko barabagora. Abavyeyi barereye kuri iryo shure nabo nyene bakavuga ko abana babo bashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose n'ingwara ziturutse kwisuku rike kubera biherera ku musozi ku kubura ubwiherero. No kuvuga ubunye usanga abana bariko barangara bivanye nuko atamatwarete bafise bakonona imirima y'abantu nta na hamwe batuye nta na hamwe binjirana baja. Aha abana baza mu mirima kwifasayo canke bagaza ku mihana canke aho babona hose. Mutwana two mu wa mbere ntwana duto dusobora kugenda kuri naho haba ngaho gaca kiyicarira ngaruka nkuba hari ingwara nyese ubonye na hari ingwara y'amaso ntizice yaturutseko akaba ingwara zakorera imisi yose zamazifata imvurirwa amashinya ibyo byose ni ibintu bituma abana bacu basinzikara bitubononera ubuzima kandi natwe hafi yayo cyo bituma tugira ingaruka mbi kubera imunuko umuntu kuza mu mihana. Baba abanyeshure canke abavyeyi barereye kuri Ecofo Gihinga basaba ubufasha kugira baronswe ubwiherero bushasha ibintu bitarunyuka. Dushaka badufashe batubaze bayatwubakiye turabaye ko natwe twoza turagenda mu matwarete y'iwacu tutagiye kugora abandi nukuri ko bogerageza bakatugirira ivyo bintu nyene turiko turasaba nayo matwarete akubakwa ivyo nivyo turasaba ukuri ngo wamugize neza dusaba abantu badufasha hanini bakamanza gakora amatuarete naho biruko ubuyobozi bwa Ecofo Gihinga ngo buriko butoza kuri buri muvyeyi w'umunyeshure amafaranga 1000 kugira bikunde utotuzu twasurwumwe dusanurwe ariko bamwe mu bavyeyi bataratanga bakavuga ko atamikoro bafise. Arakoze mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka tuvenga mu ntara Bujumbura tubandanize mu gisagara ca Rumonge havugwa ubukene bw'amazi makati amwe y'ico gisagara abanyagihugu bavuga ko bibasaba uburyo bwishi kugira ngo baronke amazi meza hamwe nayo gutekesha basaba ishira hamwe regide dorijane gutanga amazi gusubiza ibintu mu buryo ibintu bitarunyuka bagasaba kandi ko iryo shira hamwe iryo baronsa amazi mwishame Regidezo naho bakamenyesha ko bariko baratunganya ibikorwa byo gucisha hanzi umuringoti watwara amazi kubera ko wasambuwe n'uruzi dama Jean Pierre Misago.
inyuma y'indwi zirenga zibiri inyuzure y'uruzi Dama iciye umuringoti wazana amazi meza mu makartier ya Rukinga Gihwanya na Mugomere uyakuye mu isoko rya Kitarungama ababa muri ayo makartier babonekana maginga yabanyuragiranwa mu mabarabara y'igisagara ca Rumonge baja bamwe kwivomera abandi batumwe n'ababahaye amafaranga ibido y'ilitiro 200 bakayirira amafaranga 1000 bakavoma ku mabombo yo kumuhora wa Mahoro wo wagumye urimo amazi bashikiriza ko ayo arayo kunywa no gukinjika nayo koga bibayabaye ariko iyo hakenegwa ayo kumesura no kugira isuku n'isukura nyavyo bisaba kongera ko ku munsi amafaranga 10,000 yarenga ahabwa uyavoma mu gihe iyo aya Regideso ahari fagitire ya Regideso y'amezi 2 hari naho usanga umuryango urije munsi ya 10,000 ababa muri ayo makartier n'abanyeshure baba mu ndaro muri Serumonge bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika mu kumesura eka mbere no koga iyikamyo yishiramwe Soja Satome itabavomeye bavuga ko ubuzima bwarushirize kuzimba kubera ico kibazo c'ubukene bw'amazi meza bagasaba Regideso gusubiza ibintu mu buryo amazi atararenga inkombe muri Regideso mu Rumonge bashikiza ko kuva kuri uyu wa kane bari ku kivi ariko ko bizotwara kanya bavuga ko basanze bisaba ko iyo nzira ijabukana mu mitonto kuruzi Dama bayihindura bakayicisha mu burengero ku kiraro cyo kwibarabara ry'igihugu nimero 3 kuri ugo ruzi nyene hanyuma bayakatishe agaruke gusama yanzira yayo iyadugana mu matangi ari ku mutumba wa Rukinga icari kimaze gukogwa kuri uyu wa gatanu nuguteranya imiringoti ya Kitarungama na Mahoro kugira ngo amazi ya Kitarungama atarakijabukana mu mitonto abe arateranywa na Mahoro gutyo amazi abe menshi bikunde ashike hamwe uwo muringoti w'isoko rya Mahoro utahoro yashikana. Tuve mu gisagara ca Rumonge tugarukana mu gisagara ca Bujumbura mu bijanye no kwiyunguruza aho bamwe mu banyagihugu baba kwibarabara rya mbere muri zone ya Musaga basaba ko ibarabara ryahoze risizi kaburimbi gyokorwa muri kino gihe rero iryo barabara ryahoze risizi kaburimbi rikaba ritarengana neza. Charles Nirampeba umwe mu bajeje intwaro ngaho ku Musaga amenyesha ko ikibazo c'iryo barabara bakimenyesheje ikigo c'igihugu kijejwe gusanura amabarabara ARB ariko kugeza ubu nta kirakogwa. N'inkuru ya Inosa isabe yimenyeza ku televiziyo Isanganiro. Ushitse kuri iryo barabara rya mbere riri ngaho kuri zone ya Musaga nta kimenyetso na kimwe cerekana ko ryahoramwo ikaburimbo. Mu ntango zaryo harangwa ibinogo bike bike uduze gato haruguru y'agasoko kari kuri iryo barabara nyene hibonekeza ibinogo binini bizibijwe imifuko hamwe n'imisegetera birimwo umusenyi bishigikijwe n'ibiti bishingagiye ngaho mu barabara ibituma ta modoka zishobora kuharengana. Bamwe mu baba kuri iryo barabara bavuga ko ryatanguye kononekara cyane mu gihe haza imashini kuringaniza ibinogo byari ngaho muri iryo barabara ntibaheza basubizemwo ikaburimbi. Iyo imvura iguye amazi ngaca yuzura muri iryo barabara ibituma uruja n'uruza ruca ruhagarara muri iryo barabara. Abanyagihugu baba ngaho ku Musaga bagasaba ko iryo barabara ryokorwa ndetse n'imiserege isanzwe iri impande yaryo ikazibuka kugira ngo amazi ntabandanye yisuka muri iryo barabara. Charles Nimpagaritse umwe mu bajejwe intwaro ngaho muri zone ya Musaga avuga ko ikibazo c'iryo barabara ko haciye igihe kitari gito bagishikanye mu kigo c'igihugu ARB kijeje gusanura amabarabara ariko ngo nta na kimwe kirakogwa. Agasaba ikigo ARB ko cokora ko gishoboye mu gusanura iryo barabara kugira ngo risubire kumera neza nkuko ryari rimeze ritarabomagurika. Bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku vyegeranyo bitangwa hisunze intunganyo y'amafaranga leta ikoresha hisunze ibikorwa bitegekanije budget programme. Umushikiranganje w'ikigega ca leta yemeza ko hakiragahaze ariko ko hagiye gutunganywa inyigisho kugira ngo ibindi vyegeranyo vyisunge uko ibikorwa bitegezo gukorwa. Mireye Kanyange.
Higwa ivyo vyegeranyo vy'ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2022 ushiri wa 2023 n'igice ca mbere c'uno mwaka kuri uyu wa gatanu bamwe mu bashinga amateka bati ukungene ivyegeranyo bitangwa ukurikije budget programme biracarimwe gahaze muri abo harimo umushinga amateka Parfait Mboninyibuka hariho amakenga aboneka uravye mu vyerekeye ingene batanga amaraporo cyane cyane ubushikiranganje butandukanye systeme de rapportage twabonye aho ubushikiranganje usanga batanze amaraporo ku bikorwa bikeyi cyane umuntu akiyumvira ati uko gutanga raporo ku bikorwa bikeyi bobo bise binini mugabo mu mafaranga ya leta nta gito kirimo nta kintu gitoyi kiba kirimo tugomba cyane kumenya yuko byatewe n'ico kibazo cy'uko ari ibintu bishasha gusa canke hoba harimo kagatima ko kutagomba guhinduka. Le rapportage sur la programmation axée sur les résultats reste à améliorer. Icegera c'urongoye umugwi wo mu nama nshinga amateka wiga ibibazo by'ubutunzi mu cegeranyo yatanze yashikirije ko ubushikiranganje butandukanye bwatanze icegeranyo c'ibikorwa bike cane. L'appréciation de la performance programmatique pour différents ministères et institutions. Kuri ayo makenga Odase Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko ataragatima kabinamba ko kudahinduka akemera ko ivyegeranyo bikurikira bizoba birimwo umuco. Umwaka uheze twari kuri etape yo hasi cyane mugabo uyu mwaka twarageze kundi rugero turonka ama programme tukaronka ama action tukaronka n'ama activité mugabo turiko turiga uyu mwaka twarasanze yuko nubu hakenewe iyindi mpinyanyuro kugira ngo ivyegeranyo rutanga ntibije mu detail buto uko nk'ubu no kugura amakaramu no kugura amakaye kugura amakartouche iyo byose twabyise ama activity ubu rero ibyo twe turiga ahandi ukuntu babikora bamaze gutera imbere batandukanya amatashe n'ama activity ubu rero kuri budget twe twategura tuba dufise ibyo document shasha zitwereka neza ingene rapport yotangwa muri parlement nyene yoba yubatse rero sagatima udahinduka na gato nuko izi mpinduka zisaba byo kuri inyigisho ko n'ibintu bishasha tugiye turabita mu rudubi usanga twakoze bitari ivyo igikenewe nkuko abandanya bivuga ngo nuko ibisata bitandukanye vya leta bironswa inyigisho kugira ngo bitange ivyegeranyo bitunganije neza. Ibikorwa nyezina vyo kubaka ibarabara ry'indara riva mu gihugu ca Tanzania rigaca mu Burundi rigashika mu gihugu kibanyi ca Kongo ngo bidotangura mu kwezi kwa gatandatu no mwaka tagihindutse byashikirijwe na Odase Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta ku munsi wa gatana hinama nshinga amateka ariko yigicegeranyo c'ingene leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2022 na 2023 hamwe n'igice ca mbere c'umwaka wa 2023 shira 2024 tumukurikire. Muri chemin de fer twashizemo 250 milliards muri budget ibyo twabisabwe n'aba partenaires ngo twerekane ko turi engagé twizera yuko ibikorwa bishobora gutangura umwaka uheze umva izo miliyari majana 250 zakoze twakuye ko make yakora ibindi bikorwa by'amabarabara byari bikiri kuri etape yo gutanga amasoko ubu rero amasoko yaratanzwe ubu hageze kuri etape ya lancement des activités twiteze ko ishobora kuba imbere y'ukwezi kwa gatandatu bigenze neza amasoko yaratanzwe entreprise zaramaze guhabwa amasoko zo kubaka wasigaye yuko mbere nkanababwira n'inkuru nziza yuko twariko turarondera mu mafaranga twarondera ya BAD miliyoni hafi 100 z'amadolari byagoranye kuyaronka ariko iyo mpano y'imiliyoni 100 z'amadolari aza kwiyongera kuri yadushira muri budget miliyari 250 BAD havuye iyemeza Conseil d'administration yarayemeje kugira ngo ibikorwa bishobore gutangwa ubu rero nta nzitizi nimwe ihari yotuma ibikorwa byatangura ku kiringo cyateguwe.
Inkuru isozera no makuru ikigo cy'igihugu cyeje kwegeranya amakori n'amatagisi Ober gihamagarira abadandaza kumera amagabo iyo bariko batuma abo bita abakomisiyoneri kugira ngo babandikishirize ibidandazwa byabo muri ico kigo ivyo bivugwa na komisiyo hajejwe amatohoza mu kigo Ober mugiye ku munsi wa gatanu igipolisi cerekanye kubamenyesha makuru abantu batanu bagirizwa gukora impapuro z'amagendo Berikimasi Niyonzima akaba yamenyesheje ko muri kino gihe ico kigo gishiraho urutonde rw'abantu batanu bafasha kwandikisha ibidandazwa mu kigo OBR kubwiwe akavuga ko abo bakomisiyoneri batazuye mu kigo OBR tumukurikira abantu bitwa abadeklara andwane n'abantu bafise umwambaro ubagenda bafise n'inkaratasi zibagenga kuko ku mwaka ikigo OBR kiraraba abakiri bazima muri abo mbuze abazima mu cumwe bicarico kuko nk'ufashwe nko muri ibi tueje kuvuga uwo abavuyemo abakiri bazima rero hariho urutonde rwabo ku mwaka barazwi barafise n'ibiro bakoreramwo mugabo mwita abakomisiyoneri novuga yuko ari abantu bisumamwo batemewe n'amategeko umudeklara nyawe arafise agence akorera arazwi na OBR ubwo buhinga nabwo bakoresha n'ubuhinga bize kuko barafise n'inkaratasi novuga ama diplome yemeza ivyo bakora ko babizi mugabo ababikora bariko barabesha abo iyo tubafashe n'ubundi minsi yose toreza tukabashikiriza inyamirama bizikabahana Ningaha amakuru twe tubateguye cyarangirira ndabashimira mwese mweko murakurikira mu gihe byiza ho merereye naho butaha